Amahoro y'Imana abane namwe mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Ni Pastor Nduwimana Joseph, tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Turagomba kusoma ijambo hanyuma tuvuge bikurikira. Turasoma ijambo ry'Imana twishimikiza hariya mu gitabo ca Yesaya 6 ku murongo waho wa mbere. Mu mwaka umwami Uziya yatangiyemwo, nabonye umwami Imana nishimwe. Niri jambo ry'Imana nagomba ko dusangira, ariko kandi turabashimira mwebwe mwese uko murushiriza gukurikirana ikiganiro. Iki kiganiro kigizwe n'ibintu bishika bitatu. Icya mbere ni jambo ry'Imana, icya kabiri ni ntahe, icya gatatu n'amasengesho. Ndizeye neza rero ko ushishikara gufashwa, kandi ndabizi neza ntakekeranya ushishikara gufashwa cyane. Ariko kandi uyu mwanya ngiye kuvugana nawe ushobora kuba ari umwanya muto, nakubwira intahe ntoyi ngufi atari nini cyane, ariko ushoboye kwandika Pastor Nduwimana Joseph. Hariho intahe z'utwumiza, hariho intahe z'ibitangaza bikomeye, hariho intahe z'ivy'Imana iriko irakora. Ivyo bishobora kugufasha kandi ukafasha n'abandi ku rugero rukomeye. Ahubwo ushobora kurungikira n'abandi linki kugira ngo barushirize kubona ibitari bike. Ukibona iyi ntahe, ukibona ubutumwa, iyi video urashobora kurungikira abandi bagashobora gufashwa mu rugero ruhambaye. Ivyo rero ndazi ko biza kugufasha mu buryo bukomeye. Mu mwanya muto urakurikira intahe, kandi iyo ntahe ni ntahe ishobora kugufasha cyane gose ukabona ingene Imana ikora ibitangaza n'ibimenyetso. Hano rero turabona ingene ijambo ry'Imana ritubwiye. Turabona uyu mwene data yitwa Yesaya yabanye n'umwami Imana, ariko Imana atarayibona imukorera ibitangaza n'ibimenyetso. Imana yakoresheje Yesaya amajambo akomeye cyane. Uhereye mu gice cya mbere ukaja mu gice cya kabiri ukaja mu gice cya gatatu, turabona ibikomeye Yesaya yavuze. Ahanurira abantu kwihana, ahanurira abisirayeli ko bagiye gupfa, bagiye guhura n'ingorane zikomeye batahindutse batihanye. Ariko Yesaya yarafise igeragezwa rikomeye cyane nawe n'igivyaha. Usomye ku murongo waho wa 5 niho ubona ingene Imana by'ukuri ntiyamwemera, ariko yaramukoresha. Rimwe na rimwe rero birashoboka ko abantu uzobabona bashobora gukoreshwa ibintu bikomeye cyane ariko batemerwa n'Imana, ariko n'ubuhombe bukomeye cyane. Ushobora no gusenga ukaba umukristo, ukaba umuririmbyi, mugabo utemerwa n'Imana. Ico ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu ari mu rugendo rwo kuja mu ijuru. Aha rero turabona ingene yashoboye kumara imyaka myinshi 25 atarabona Imana. Ijambo rikomeye, ndagomba ubona Imana. Hallelujah. Ndagomba ubona umwami Imana, ndagomba ubone ukugira neza kw'Imana. Uyu mwaka tugiye gutangura canke twatanguye, uze ubone mu mwami Imana nkuko Yesaya nawe yabonye umwami Imana. Imana ishimwe, Imana ihabwe icubahiro. Mu myaka 25 ntiyigeze abona Imana. Imana ikwiyereke mu buryo bukomeye. Ibitangaza birahari ku Mana, kandi utwumiza turahari, kandi ibikomeye mbere n'ibintu byinshi cyane bigaragaza kugira neza kw'Imana birahari. Ariko uriho utarabona kugira neza kw'Imana. Ariko nagomba ndagusabe by'ukuri, kwishugwa n'Imana siko kubona Imana, kandi kubona ibitangaza ivyo yisabye ikabikora ntabwo ariko kubona Imana. Oya, abatari bake bazi neza ko basavye ikintu Imana kikaca kigenda neza, ko ariko kubona Imana. Bacavuga ngo Imana narayibonye mu buryo butandukanye. Ako n'agace gatoyi cyane nivyo biri mu kubona Imana, ariko ako n'agace gakomeye cyane. Nagomba nkubwire ko uronsa amafaranga bidasigura kubona Imana. Oya, kandi ubonye umugore, umugabo, umwana, amazu, imiduga, ivyo n'akantu gato kukuboko kw'Imana iba yakoze. Kuko hariho n'abapagani baronka amafaranga, kuko hariho n'abapagani bafise abagore bakagira abana bakakora ibintu bitandukanye. Ivyo rero hariho itandukaniro ryo kubona umwami Imana. Imana ishimwe, ariko benshi cyane bazi uko babonye umwami Imana. Iyo usomye muri Matayo, nasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo mubanze mwitwararika ubwami bw'Imana no kugororoka, ibindi navyo ngo muzoca mubibona ku buntu. Haleluya.
urumva ko ibyo ubona ko dushize ku mutima kenshi ku Mana n'inyongera, ariko Imana iranezerezwa n'umutima w'umuntu, Imana iranezerezwa no kugororoka, Imana iranezerezwa no kuyubaha no kuyubahisha, Imana iranezerezwa no kugiranira ubucuti n'Imana no kugiranira imigenderanire n'Imana, Imana iranezerezwa no kwikwemera nawe ukayemera kugera ku rugero by'ukuri umutima wawe unezerwa. Ico ni ikintu kinezeza Imana cyane. Iyo usomye neza ingene Yesaya yabonye Imana, Bibiliya ivuga ngo usomye kuri 5 hari amajambo akomeye gose nashoboye kubona kandi yahimbaye umutima wanje ku rugero rukomeye. Havuga ngo maze ndavuga nti mbonye ibara ndapfuye kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi mba hagati y'ubwoko bufise iminwa yanduye, kuko amaso yanje abonye umwami Imana ishimwe cyane. Yesaya aravuga ngo mbonye Imana kandi ndi umunyaminwa yanduye, amaso yanje abonye Imana ndi umunyaminwa yanduye. Amaso maze mu yandi majambo Imana yiyereka Yesaya, imwereka ibyaha byiwe, imwereka amafuti yiwe, imwereka intambara, imwereka ndetse se ko Imana itamwemera. Umunwa wiwe wari waranduye mu majambo yavuga, umunwa wiwe wari wayanduye mu bubeshi, mu bujyajya, mu kubeshera abandi. Hari igihe umuntu akuza inkuru y'ibintu atabonye akabyagura, hari igihe umuntu atera amablage ukamenga yotwenza abantu, ivyo bikaboneka umenga ariko aranezereza imitima y'abantu, ariko Imana iriko aracumura ku Mana, umunwa wiwe ukandura. Hari igihe umuntu agirira mentanya arigira mwene wabo cyangwa umuryango cyangwa inshuti cyangwa uwo bakorana, aho umunwa wiwe uba uriko urandura. Ari amajambo menshi umuntu atuna umukana atuma umunwa wiwe wandura. Imana data wa twese iravuga amajambo akomeye cyane. Mbere usomye muri Zaburi ho aravuga ngo ibyo urabikora nanjye nkahora, ukiyumvira yuko nkanya nawe gose. Ivyo ni ibintu byanduza umunwa. Yesaya aravuga ngo ndabonye ishano, ndabonye ibara, mbonye Imana kandi ndi umunyaminwa yanduye. Imana igutabare, igukomeze, ikugire neza kugira ngo ishobore kukuha ubone Imana data wa twese wo mu ijuru, Imana nkorera kandi yumva abayisenga n'abayisaba, Imana itabara abarusha n'abaremerewe, Imana yiyereka abanyabyaha bakabibona. Ndagomba nsenga Imana, ariko imbere yuko nsenga Imana banza ukurikira intahe. Ndagenda mu bihetse nari mfise radio telefone niko ndumviriza ubutumwa bwiza bwo kuri Ujaife. Avuze ati hari umuntu mu bitabi ubu araribohowe, nashira ikiganza hejuru ndamusenge. Naciye manika ikiganza hejuru, nari mwibarabara ndiko ndagenda, guhera iyo saha n'ako kanya n'uwo munsi sindasubira kumva inyota y'itabi. Yesu ahabwe icyubahiro. I preach in the name of Jesus. I came here to thank God. My father prayed. Our pastor says that there are people who had drugs at their home. On Sunday he said, we're going to find those drugs dead. For sure, I found all the rats dead. All the rats were dead in the name of Jesus. Now I thank God for our Father. If we say something, everything works in the name of Jesus. May the Lord add you anointing. I had said that I'm going to pray. We're going to find all the rats dead. If there are any rats that were sent by demons, if there were any rats that were sent by witches, we've heard that she was and she found all the rats dead. Let's praise the Lord. The word kandi Imana inyuma y'ijambo ryayo and the ikoresha Lord is ibitangaza before His word.
Praise the Lord. Praise the Lord again. I came here to thank God for the miracle He did for me. He gave me a child, and it was not that simple. I got this child, it was so difficult. When I was about to give birth, Haleluya, 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 haleluya. Ndizeye neza ntakekeranya ko iyi ntaye yafashije umutima wawe. Ndizeye neza ntakekeranya ko iyi ntaye yashoboye kukubaka. Ubyifuzo byanje canke intumbero yanje imbere yuko ndagusengera ndagomba Imana data wa twese wo mwijuru ikwiyereke nawe ubona Imana mu uyu mwaka mushasha wa 2025 ubona gukora kw'Imana, ubona Imana nube nka Yesaya yakoze imyaka 25 yibesha Imana itamwemera kandi Imana itamuzi. Nawe raba imyaka umaze usenga ariko ushobora kuba utararonka intayi kwemeza neza ingene Imana mufitaniye ubucuti canke Imana mwemerana. Birashoboka ko umaze igihe ugenda mu gakuku, ugenda mu migwi, ugenda mu makorare, ugenda mu rusengero, ugenda ahantu hari hose ariko nawe umutima urakwemeza neza yuko uri kure y'Imana. Mbega niki kikwemeza ko uri kure y'Imana? Erega ni ibyaha ukora. None wewe wobesha ukayoberwa ko wabesha, none wosambana ukamenya ukayoberwa ko wasambanye, none wewe woja ku mupfumu ukaraguza ukabiyoberwa, none wewe wokwiba ukabiyoberwa, none wewe ishavu ryawe nturizi ukabiyoberwa, none ubwibone bwawe n'amajambo uhurudukana, none vrema by'ukuri nukuri pe ivyo ntubizi, none ivyo birafatikana n'Imana, none uriremesha ukaja mu bikorwa kanaka ukavuga ngo Imana yo mwijuru muracuditse n'umugenzi, urasenga ugatazira ugashima Imana ukumva ko Imana ikwemera. Oya nagomba ubona umwami Imana ukundi gushasha. Reka ndagusengera. Mbega isengesho ryawe rihagaze kuki? Wumva wose ab'Imana imbabazi nta misi umaze utarabona umwami Imana? Mbega wewe nta ngeso, wewe nta kamere, mbega wewe nta bintu wabonye by'ukuri byakuboshe byatumye utabona Imana ku rugero rukomeye cyane? Nimba wumva ko wosaba Imana imbabazi, woca bugufi mu mutima, iri sengesho rikagufasha, wokwihana, wosaba mbere bibaye ngombwa urashobora kuduhamagara ku nomero uza kubona ku iyi video, hanyuma tugashobora kugusabira imbabazi cyangwa tukakugira inama mu buryo butandukanye, cyangwa ushobora kuba uri hafi y'abakozi b'Imana ariko kandi ni byiza yuko ubona Imana mu rundi rugero. Nawe buri n'umukozi w'Imana, nawe ukaba waravuze ubutumwa imyaka miremire utarabona Imana, urakeneye kubona Imana mu kundi gusha. Mana ndasengeye umuntu akeneye kubona Imana, yakoze ibikorwa byinshi, yasenze yamaze iminsi miremire ariko atarabona Imana. Ndamusabiye ubufasha buva mu ijuru, ndamusabiye amaraso yawe amubonekeko, ndamusabiye kwezwa no kugororoka, ndamusabiye guhindurirwa ibihe. Mana ndamusengeye abona Imana, uyu mwaka abona gukora kw'Imana, mugobotora ahantu bamugobetse, cinzira aho zitari Yeriko isenyuke ku buzima bwiwe, ahindurirwa amateka ku rugero rukomeye, abadayimoni bapfe, imwemu mbi zipfe. Turasenga Imana ngo ugire icyo ukora kandi ugire icyo urema. Turasenga Imana ngo uhindure amateka y'ubuzima bwiwe. Turamusengeye Mwami umugobotore, ucagagura imiziriko n'ibinyororo abadayimoni bari baramuboshe, mukore ku maso, umukure kw'ibikaragashi kugira ngo akubone Mwami Imana, umwiyereke kandi akubone kuriho kandi ukora kandi utabara mu izina rya Yesu. Amen.